Yesu nuko bakunzi ba Igozani TV ndagarutse kandi ku nicuro musatirizi mba ndahari kugira ngo mbandanye ndabahasho nako kandi abanezera aba muziko kumbure nta kintu gishobora kuba event canke ikintu kumbure gishobora kubaho umunezero sindakibazanire. Ubushize duheruka kubaha umunezero w'ukuntu Miss Queen Ngoma 2024 yatowe maze akubitwa akayabu k'imiliyoni 3. Hari anye umupapa yavyaye ujya mwana w'umwigeme ujya murondo. Yatumye kumbure nawe zijya miliyoni 3 zimushikira canke nawe ashobora kuzifatamwo agafanta. Hariya anye mama yibarutse ujya mwana w'umwigeme yatahukanye imiliyoni 3 kubwo gutsindira noneho ihiganwa yari ryatunganijwe kumbure na Miss Queen Ngoma muri rusangi. Uwa mbere yaronse amafaranga angana imiliyoni 3 z'amarundi. Ariko kandi hariya anye première Dauphine nako acha aronka amafaranga angana imiliyoni 2. Uko bagiye barakurikirana rero niko bagiye barasumbana amafaranga baronse. Umusatirizi rero narabibahaye ndabibaha neza mwarabonye ukuntu batambutse ivyo bikaba vyabereye finali kaba yabereye mu kibanza ciza ca Renox Bar aho muba muzi ko kijya kibanza ari kibanza gikunda kuberamwo ama evenement agiye atandukanye. Hariya anye rero ndashimira BCAB Bank kumbure niyo yashoboye kumbure gushiramwo umupfungo canke gushiramwo amafaranga kugira ngo Miss Queen Ngoma wa mbere ashobore kuronswa zijya miliyoni 3. Ariko hariya anye mu mbavu ndashimira hari anya vyimva mutima buri bantu bose bagize ico bakora kugira ngo rijya higanwa litunganywe neza. Ariko kandi nkongera nkashimira kijya kibanza ciza ca Renox Bar. Ariko kandi sinoreka gushimira kumburi security ya Renox Bar kuko nabo baradufashije gutuma ibikoresho kumbure twajanye hajya mu bamuzi nk'umusatirizi mbanajaje ibikoresho bikwiye. Ariko ugasanga ibikoresho byose njanye ndabitahanye uko hariya anye ntabibwe amatelefone bahabaye kuko muri Renox Bar hafise security yikwije kandi ibikora neza ibikora kinyamwuga. Narabibahaye rero kuri YouTube channel yanyu muba muzi ko icivugo ca televiziyo Egozeni ari umunezero wacu. Egozeni TV umunezero wacu twese. Rero mukaba mwarabikurikiranye uko umwigeme yatahukanye ikamba kuba Miss Queen Ngoma 2024 yaronswe zijya miliyoni 3. Noneho ubu nkaba ngarutse kandi kuri iki ca La Boss Concert aho iki giteramo cabereye mu gisagara ca Bujumbura neza na neza kuri Hotel Source du Nil hariya anye kwa Natacha La Boss ra amazi ramyembe nandi mazina bagenda bamwita. Ni giteramo rero kubwira ko cabaye ku musi w'ejo aho cakoranije abastar batandukanye harimo Double J once again hari anye Kilikou akaba yarahari ariko Bifes on the floor nawe nyene akaba yarahari umwami w'imitoma ariwe D1 yarahari aho shimye gutangurira kuri uyu D1 kuko iyi foto mubona ngaha niyo yatumye mpera kuri D1. Musanze umuzi ko ari umwanditsi mwiza w'uturimbo dutandukanye twagiye turandika amateka harimo nka Sitaki harimo harimo nka Morning Love harimo nka Love Connection ndetse n'utundi twinshi cyane yagiye araririmbaho no kubwira ko D1 niwe muririmbyi ubu n'abandi barahari ariko D1 nawe nyene niwe muririmbyi w'icitegererezo ubu iyasohoye akaririmbo aba mama aba papa abana baba bakarindiranye egishika. Aha nkakubwira ko imbere yuko D1 aja kuri stage hari abandi baririmbyi barenganye kuri ya stage ya Hotel Source du Nil ariko nkaba mpereye kuri D1. Umwana w'umwigeme rero bivanye kumbure n'ibishobisho yagize ravuga ati je kabisa ndavye ukuntu D1 ampa umunezero rekanje kuri stage kugira ngo nshobore kugaragaza umunezero kumbure mfitiye uyu muririmbyi wacu w'umurundi. D1 rero n'umwana w'umurundi ariko afite ingabirano idasanzwe asanzwe avuka mu ntara ya Kayanza hariya iwabo wa Bifes on the floor iwabo wa Rino G iwabo wa Elipro n'abandi baririmbyi kumbure batandukanye. Aha rero hari kuri stage kuri Hotel Source du Nil aho D1 yari kuri stage abatari baki baraja kuri stage kumbure bagaragaza umunezero ariko umwana w'umwigeme nawe acara bica bigacika. Iyi foto rero nayisatiriye hariya anye ndayironka
aha murabona ko D1 yari mu kazi ka misi yose ariko araryohera abafana ariko umwana w'umwigeme nawe ati nanje nahashitse kugira ngo shigikire umwami w'imitom ariwe D1 ariwe Mr Love Connection ariwe Mr Aha ariwe Mr Sitaki akakubwira ko show yaritabwe ku bwinshi cyane aho no kubwira ko Kilikou akiri kandi yararyoheye abatari bake cyane aho no kubwira kujya mwana w'umuhungu n'umwana kiri muto ariko naharimo gufisha ivyo akora ni birebire nimusumvye burebure nuko uyu Kilikou akiri yararyoheye abantu nawe nyene arabikora neza cyane ano kubira ko Bifes on the floor we yabikoze neza cyane kinyamwuga mu muzi ko ni umwe mu baririmbyi babegwa kandi bambarira akanoti kenshi cyane WG y'umwana w'Igitega nawe arabikora neza ariko kandi ntibagiye Natacha la bamba la boss la myembera amazi aho no kubwira ko Natacha imyambarire yiwe yo ibirenzeho abenshi biyumvira ati eske iyi myambarire abayayikuye abayayikomanze ngira ngo mwarabibonye mu macano agiye atandukanye aho mu macano agiye atandukanye ngaha mu gihugu cyacu cy'u Burundi bagiye barapostinga kumbure performance zage zahabaye kurujya ku musi wejo aho buri muririmbyi wese canke buri mustar wese yaciye kuri ya stage ya Hotel Susedini mwabonye ukuntu yari yambaye yaranaberewe ariko kandi nkaca nimvura ati eske why Natacha atatumiye abandi baririmbyi babigeme kugira ngo nabo ba performing hari anye sinzi ko nabani henze ko yoba yarabatumiye ko baba ariko abenshi la majorité bagiye baraca kuri ya stage n'abagabo canke n'abahungu aho ali Bifes on the floor hakaba WG once again hakaba ni benshi cyane ariko no kubwira ko show yaritabwe ku bwinshi cyane aho kuri Hotel Susedini musanze muzi ko ari kibanza ciza kandi kinagutse ariko haruzuye harazima sindiko ndabesha muze kubiraba ku ma platform imbuga kumbure ama YouTube channel asanzwe akorera mu gihugu cy'u Burundi nizo performance kumbure y'abastar niyo ari karacaho cyane ku bwinshi aho nanje nk'umusatirizi mba nafatiye hagufi kugira ngo ndabahe umunezero udasanzwe ibire bikakwereka ko kumbure cya civugo abarundi baje hamwe bakavuga ati ata munyamahanga birashoboka urabona ko iyi show nta munyamahanga yari ahari ariko uravye abantu bari bahari ndakeka hariya anye reka mpoze cyane abibwa amatelefone kuko umaze kubona ahantu huzuye kujya ahandi n'abasuma bararyoherwa ariko sinzi ko baba baje kuryoherwa canke baba baje mu kazi ka misi yose abibwa amatelefone ama smartphone canke abibwa uduhinda no kuri mwihangane cyane ariko hariya anye nta kintu gishobora kuba ngo kibure inconvénient ariko kandi importance nizo tuba dukeneye cyane hariya anye rero mwarabibonye canke ubu muramaze kubibona ko ata munyamahanga birashoboka ko abarundi gusa bashobora kuzuza stade nankeka nta muntu numwe akunda imyidagaduro canke akunda umuziki ndundi atazi Hotel Susedini ukuntu ingana murabona ndi ukuntu hari huzuye hazimye na kare kandi mamuzi ko hari abastar benshi batashoboye kuja muri ya concert ariko abari bahari bose nabaririmbyi bakunze cyane mu gihugu cyacu cy'u Burundi ariko ukabona ko hari huzuye hakuzura cyane ibirebe bikatwereka ko abo muziki w'u Burundi uri kugera ahantu ariko kandi nkakubwira ko ubu umuziki w'u Burundi ugeze mu kibanza cyiza cyane aho ushobora kudondagura abastare barenga 10 uburi umwe wese avumye ku giti ciwe reka noneho mbandanye ngenda shimira aba promoters bagenzi banje aho bariko bakora ibikora nka kugira ngo umuziki w'u Burundi canke abaririmbyi b'u Burundi batera imbere babandanye bamenyekana ku rwego mpuzamakungu ariko kandi muri bwa bumwe nyene aba journaliste turi kumwe twese birashoboka kuduza impano z'abaririmbyi bacu b'u Burundi ntibagira les comedians kumbure aba comedian nabo aho usanga bagenda bashigikira abaririmbyi bacu b'u Burundi na cyane cyane aho ushobora gusanga umukomedie asubiyemwo indirimbo y'umuririmbyi wacu b'u Burundi byaragaragaye cyane aho nka Shagilo comedie yasubiyemwo akaririmbo ka Fernando aragasubiramwo ariko kandi hariya anye hari gihunda hungwa nako gihunda lo comedie yasubiyemwo indirimbo ya D1 Sitaki hakaba n'abandi bakomedie kumbure bagenda babikora na cyane cyane aho
adatamba ku karirimba ugasanga ariko akavuga mu kibanza cyose abarimwe. Aha nkagenda ntera intege buri muntu wese ashobora kugira icakoze kugira ngo umuziki w'u Burundi utere imbere. Ndanakwibutsa ko iyi televiziyo Egozen TV icivugo cayo ari Egozen TV umunezero wacu twese. Reka yenda gushimira ndakwifuriza kururanirwa mu vyawe no mu banyu, ariko kandi nongera mpimiriza wewe Murundi canke Murundi kazi utari kushigikira impano ziwacu kabisa. Wewe nitwahurira muri cya kibanza umusatiriza akunda guteramiramwo nta gafanta canka kayeri nzoguha. Reka ndakwibutse ko noneho turiko tugenda kumbure tujana n'umwanya kugira ngo tubandanye tubaha umunezero nkuko Egozen TV ari umunezero wacu twese. Ariko kandi hari anya mavagelo comedie agenda bikora cyane aho no kwibutsa ko turiko turakora tour ya Egozen TV mu ntumbero yo guhimbaza imyaka 3 Egozen TV iri ku kivi, aho no kubwira ko mu minsi mike cyane ubunyene turiko turavugana ngiye kugenda ndabaha show yuko ya concert ya tour ya 2024 yabaye, aho ngiye kukwereka uko Kamanda Kabateri ari kumwe na Mavagero Comedie, umukomedi akomeye cyane kuva mu gisagara cya Gitega, bagiye baranezera abafana ndacane cyane muri ya ntumbero yo kuduza impano aho ziri hose. Ariko kandi ngene nashimira Hasram Safi twakoranye ingendo zitandukanye Masaiki Mablada, reka ndagushimire cyane kuko nawe twaratemberanye ahatari hake. Ariko kandi ngene nashimira nawe mufana canke wowe wese washoboye gushika mu kibanza twakoreyemwo show. Ariko kandi namwe kumbure tutarashikira iwanyu very soon turahashika kugira ngo tubahe umunezero na kare. Egozen TV umunezero wanyu kuri mwese. Egozen TV, Egozen TV, we could cry. Oh.